Mwaramutse kandi iyo nkoze video na cyane inkazi ya video nakoze nerekana ujya mu zungu yari mu Burundi, hari abantu bagiye babaza bavuga ngo nabantu babansi b'u Burundi, ngo nabantu baba batumwe abazungu baratwanka. Nashaka menyeshe na cyane abarundi novuga kumbura tabitahura, na cyane zombonera kure zumviza amasloga yo kuri stade. Iyo uvuze umuzungu hari abazungu benshi. Ubwa mbere dufate igihugu nyine cy'abazungu kiba kirimwo novuga abantu hoshira mu migwi ibiri. Ubwa mbere abantu muri politique, hanyuma abantu basanzwe. Ku bantu muri politique, ibihugu byinshi by'abazungu birimwo imigwi ibiri, bamwe bita ngo nabibo bamfu, gauche gauchiste, leftiste left, nabo iburyo canke la droite canke right wing mu Congereza, nabita ngo n'aba conservateur. Abo bantu usanga politiki yabo itandukanye kenshi na kenshi, usha no gusanga na politiki y'ibihugu byo hanze, donc politique extérieure nayo nyene itandukanye. Akarorero nuko ubona nk'akarorero ntuzeye Trump yaje agacageka ijya mfashanyo ya USAID kandi abahora ba demokrate nabo bari bayishigikiye. Birashika rero nabo nyene bagaki imfashanyo canke bagatanga imfashanyo nengeye ibintu nk'ivyo, nabo nyene ntibabona ibintu ukundi ukumwe. Rero ngo abazungu baratwanka, ushaka kuvuga abazungu bahe abibubomfu abibumoso. Ico ni kimwe. Ikindi abo ba politique nini bakorera intérêt zabo. Ubwa mbere mu gihugu hagati intérêt zabo no kuvuga nimba bashobora gutogwa canke hariho ideology basunika, niba iyo ideology iri kirakogwa. Ico gihe wewe uri ubangamiye intérêt zabo ntibagukunda, byaba yuko utobatora canke bafise ideology runaka ukabuyigwanya cyangwa utayemera. Ico gihe ntimuhuza. Usanga nk'abantu bo kuri gauche nk'akarorero wanka bijya by'ubutinganye n'ibiko usanga bakwanze kubera bo babishigikiye. N'akaroro gatoyi kumure kari banale, no tu banale mugabo nshakwereka ko ibintu vy'ama intérêt yabo bicaje no muri politiki yo hanze. Iyo igihugu nabwo bagikunda bijyana byo kuca mwirata ngo nakabarankunda nakabarankwanka, ntabagukunda ntabakwanka. Nivyo numvise sinumva ngo umugani w'abarusiya ntiwombaze wo wavuye bavuga ngo ko muri politique ngo nta bansi bariyo, ariko ndacane muri politique internationale nta bansi bariyo, nta bakunzi, harimwo seulement des intérêts. Wavuza nka Amerika n'Ubushinwa ngo birahanganya, ariko reka da, Ubushinwa buraze ibintu byinshi kuri Amerika. Abashinwa bose bafite imitahe myinshi muri Amerika. Amerika nayo nyene ifite imitahe myinshi muri China. Ushaka ufate nka Apple ikora ama computer canke Microsoft n'ibindi, washaka gusanga Apple nubundi ni kampani y'Abanyamerika, mugabo urabe niba ufite Apple machine it's made in China, yakorewe muri China. Wosigura gute ibihugu vyankanye ko igihugu kimwe gikora design Apple, ikindi gakora manufacturing China? Ntabwo bisigura ari igihugu bankanye. Urabona ko uri mankanye no Rwanda yuko n'urubegugaye. Donc ntabwo bankana n'ama intérêt yadahuje go, urumva hariko barasakuza mu nyuma kumvikana bakagira aho bahuriyeko. Ibyo byo kubera ngo Abarusiya barabakunda, ngo Abashinwa barabakunda. Abashinwa Abarusiya atakintu bavanamo, ntabwo bazobakunda ntacu Umufaransa bavyara banyu. Abanyamerika niko kuko ataco bavanamo ntibazobakunda, kuko mu by'ukuri ntacu mufana. Donc ivyo mu bitahure nivyo ama intérêt, nivyo abandi nabo novuga ko nta na kimwe babakizi ko nk'u Burundi. Abantu bodo nk'abanyagihugu basanzwe usanga bamwe bashigikiye nabo nyene ibo bamfu, bandashika iburyo, abandi atana kimwe bashigikiye. Ubu mbere abantu benshi batanguye kuba déçu n'iyi migambwe ibiri, bavuga ati yose nta n'umuduserukira, na cyane ku bintu bikomakomeye, ibintu by'umuyaga nkuba bitanguye kuzimba, ibintu by'aba immigrant baba benshi, ibintu nk'ivyo. Donc bamwe ntavyo banezwe, abandi bari ku ruhande ruca nk'uriya. Ariko na cyane ubwo buhugu buto abazungu benshi ntabwo baba bazi. Si abazungu gusa n'abirabure, abirabure batabazi ibihugu byinshi byo muri Afrika bindi, nabona muri South Africa. Ni ukuvuga ngo barabanka igihugu batanazi, ico gihe ubu barenganije. Ucubata rero blogger nk'ujya, bajya ba blogger babita ngo ni travel blogger. Donc n'abantu
canke vlogger ntiwombaza n'abantu ico bakora bobo ahanini novuga ko ari nko guca amafaranga urumva niwo mwuga akora kujya kuva nko mu bimenyesha makuru baragenda mu bihugu bitandukanye rero nibaza ko imbere kuja mu gihugu ararondera ikintu agiye gishobora kwatira abantu benshi bakiraba akaba ari carabako niba ari ahantu azihari sepa nk'amasumo akagendoye kwerekana isumo ni agashiramo muri titre ati isumo kwisi iruta yandi yose niba agiye ahantu bavuze urwamo cyane ahantu hari ububare bwinshi ivyo bita night life ibintu byo mu ijoro akavuga ati ntimwari bwabone Manila canke Bangkok mu ijoro birateye ubwoba usanga ari amatitre nkayo barabikora nibagiye kurira agasozi nko muri Chine haba abantu bahanamye murabona nabirabure babikora avuga ati nabonye agasozi gahanamye muri Chine kasoma ivyo bintu barabikora ntabwo waba nka China cyangwa ikindi gihugu ni wo mwuga wabo berekana ivyo bibaza ko bishobora kumuha ibintu abanywanyi benshi ico ni kimwe no kuvuga nshatse kuvuga urugendo rwamugenza mu Rwanda mu Burundi muri Kongo ni kwari ukwezi Rwanda gucafuza Burundi gucafuza Kongo niko kazakora aja mu bihugu bitandukanye arabanza kiyumvira ikintu kimujanye n'impamvu agiyeyo akeshi na keshi agenda yateguye ivyo azoja kuraba n'ibiki urana ko abazungu biyorganiza ibintu nk'ivyo hanyuma uko bagenda uko kandi iyo bashikiwe na experience yaba nziza y'abambi baca bayivuga arashoboye gushika ahantu umushoferi akamuvuga neza umuntu akamwereka inzira neza umukecuru akavuga ati ngo akiri ivyo kurya je ndibuka kugenda kimwe muri Vietnam hari umukecuru yambona nama ndengana bateka ibiryo kwibarabara agurusha gafite restaurant duto umunsi umwe arambwira ngo ucara ngaho ndakugaburire sinabyo n'amafaranga aho bigwa n'amafaranga makeyi neza ko ari nk'amadolari 2 mugabo gusa kubera yambona ndengana mvuga amakuru n'ururimi rwose nagumva akangaburira nk'uwo iyo naba nari mfise kamera canke nkore ibintu by'amavlog naca ndabishiramo acashiramo kamera kuko ati uyu mama ha ivyo kurya vyo kubuntu ivyo barabivuga ibyabaye neza ariko kandi n'ibyabaye nabi na cyane ivyo bashiramo kubera nko mubize amakuru mabi aragurisha ndarabetse n'umurundi yagiye muri sinabeze kuri icano kwindi cano yagiye muri Philippines ngo baramucira amacakubiri discrimination racisme yaciye abishira kuri YouTube yiwe niko bimeze iyo abo bantu bagiye ahantu bakabafata nabi umuntu akabakubagura umuntu akabasa service mbi bakanubona imbeba muri restaurant ibintu nk'ivyo baca babishira ku murongo rimwe nyene kugira ngo abantu baze kubafasha birakomeye baronka ama views ariko ahandi kandi no kugira bakwerekana ukuri abandi bazi baravyinuba ko kenshi na kenshi na twebwe iyo ukeneye kuja mu gihugu gishasha mu gisagara kishasha uja kuri YouTube mu bisanzwe kuraba wumviriza uko abantu bahavuga wumvise abantu bavuga nabi ico gihugu cyuhakwepa kandi bagerageza kuba honnête kugira ngo bafashe abandi bakeneye kujayo hariho n'ama website mu bisanzwe aca ashinzwe izitwa za Yelp ariko n'ama website yo gutanga amahoteli usanga bazarashira ko ama reviews cyo ama reviews ama commentaire umuntu yagiye ahantu akavuga ati jewe ahantu narashimye ahantu narahagaye nahagaye kinakiya ivyo bintu barabikora ntabwo abarundi ko dukunda gufata ibintu personnel ugiye kuraba ibihugu byose byinshi na cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ariko nibikize wanashaka barashobora kukwereka avuga ati hotel baranyivye ni menshi natanze aba bantu bakirana nabi aba bantu barakenye ibintu by'ubukene byo bakunze kuvyerekana navyo ne kubera abantu benshi baza kubiraba ico kubifata ngo personnel ngo bazungu baratwanka ngo uyu muntu yatumwe nta muntu numwe yamutumye bajya abantu babigenga ni nk'ubu naje nafise kamera nta muntu yantumye bon narigeze kumera nk'ubikora ibintu byo gukora ndiko natembera ubwo je nabonye umenga biko bimbuza ko ninjoying iyo nagiye kuguma nerekana kamera mugabo naje hari igihe nigeze gutembera nkaza nderekana kamera ndibuka ni Doha nagize kuba mfise amasaha shikangira ngo 6 yo guhagarara idoha ndindira indi ndege narazungutse ngo ama video shika 5 kumbore nguma nzunguruka mvuga ntira abakinura abakiriya bo nta kintu wogaya idoha kame mumva byose bari gushima mugabo iyo nkomeza bo nk'i Nairobi nk'akarona nagiye ahantu bita Kibera
sinagiye ngiye kugayisha Kenya, nagiye kubera jewe mu bisanzwe sinzi ukuntu iyo numvise ahantu hadasa n'ahandi panajya abaturiste bama baja niyo ngene kuja kuraba kuko niyo uronka experience irengeye ibi bintu vy'amamize n'amazu musée vivant. Donc nagiye ikibera haracafuye cyane, nafashe na video sinkunze kuzerekana mugabo yaba nari umuntu ariko kazi nkora iyo video yari kuronka ama views menshi cyane, ndabikora no mu bindi bihugu. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari umuntu yantu ngenda ucafuse Kenya ibintu nk'ivyo. Kandi kenshi na kesi bavuga ngo Kenya yose nuko imeze, kenshi bavuga ngo nagiye mu gisagara ki Islam muri Bidonville yanyu muri Kenya, canke baza bavugira ngo kibera iteye ubwoba jewe nagiye mugabo ntaco nabaye, amatitre nyene nkayo gutuma abantu bavuga ati wow reka turabe ibintu. Donc ntimufate personnel baratwanse ibintu byo kugumana inzigo no kudagidika no kumva ko abantu babanka no kumva ufite bogimene ivyo nta siko biri. Abantu benshi baba ariko bikorera utuntu twabo. Uburundi nta nubwo babaze kuri map yo butumbereye. Donc ni nk'uwo muntu ashoko yabonye ijya mbere akavuga ati reka jewe ngene mu gihugu canyuma cyo kwisi numviriza uko bimeze, cyangwa aje ko yaranaje no mu Rwanda hanyuma akaja gutaha fara kindi gihugu tuvuga uri mu matira kanje ndabe. Ntabwo bose ari abantu babaje kwanka Burundi gucafuza Burundi. Bo mu kurangiza ibintu byo gucafuza ngo abantu mu bihagarike. Nk'ubu jewe mvuye kurima kugazura mu mwonga nivyo nibuka ko vyacafuza umuntu. Mvuye kugazura mu mwonga nari nambaye ipantaro yuzuye ivyondo n'amase, umuntu akankorako canke ntabwo aba ncafuje namubara agenda cafuye. Tuvuga gucafuza uguza agahuzu keza ugiye mu misa hanyuma umwana ariko ararya ivyo kurya kabigusiga ko ubwo turancafurije impuzu kuko yari imeze neza none isize umucafu. Mugabo Burundi abantu vyo mita gucafuza no umuntu avuze Burundi uko biri, ujya muzungu nta kintu na kimwe yerekanye kitari aho, nta kintu ya fabricatinze yerekanye. Ndanabikuyibutse yerekanye umudreva ariko aramwaka amafaranga batavuganye. Ivyo sinumva ukuntu uvuga ngo nducafuza Burundi nukubwira abandi bantu kumbura ko batravelinga atushitse uzokwihagarara ariko ayo mavuganya agumamo. Mu hoteli encore rya hotel barayiraba n'abandi bakeneye kuja ahantu baraza YouTube, cyane cyane ko amahoteli mu Burundi atari kuri internet. Ntabwo ubucafu ujutse ndabonye imbeba ndabonye inyenzi, niko iri si yo wazanye mu mufuko ngo ucuyerekana ngo ushiro ico gihe wo bucafu ugiye muri restaurant itagiramo inyenzi cyangwa hotel wagenze twara mu mufuko cyo gacuzire kazi gatangura gutembera kugifata kamera ngo ndabonye inyenzi hano. Ico gihe bucafu gico kibanza kitari contaminated kitari infested hanyuma gaco kigira infested, ico gihe wumva uragicafuje. Umupolisi yamwatse amafaranga amaso mu yandi tubona, wovuga ngo uwo muntu mucafuje gute kandi ayakwatse izuba rivaye. Sinumva ikintu ngo aracafuje Burundi, acafuje Burundi gute? Abyerekanye ko buri exactly donc ufashe ifoto nje nguwe nkagufata ifoto uvuye kugazura nkuko nabivuze nyine ntabwo mba ngucafuje, mba ndagufasha ifoto y'ukuri. Kugucafuza ni nkuko nyine nabivuze wowe wari umuntu gusa neza wisize wakamesuye wagoroye ngaca nkagusiga ivyondo, ico gihe kameme mba ndagucafuje kandi mba nkoze ikosa rikomeye. Nico ndashaka kuvuga mugira amahoro y'Imana.